kandi byose bigenze neza DJ sinabyumva rapa mu gishinwa rapa mu gishinwa 问你干嘛虚女汉现这个万一进去快子干嘛全部形象噻见不离可长的我hình身大海 mbega gasoro uzoba kagabo yari ninakura ibivuga ko ari isiramu yitwa Trotte ryabahaye na cyane amahera moze murarigirira publicity ayo mahera bari yari yagerewe bayetanze kubera komanda haba mahera atageze abona n'urumeyaga bro izi mpano kirigaba cyane giteze Burundi imbere n'abarundi bagatera imbere Murago cyane Mama ingomviri zibranye nzagufata improngo tobira bafata we ntacu topamwe urumva urumva utatwingeje je par exemple badatwenze muhira mbanzi yuko no muri public nibaza gutwenga nabahe bakomeje mu Burundi batatu wemeraga ga Ismail hahandi nababandi Yobe have jani wana jani saya wa lamba lolo lila lolo utalolomba ona uyu na waye na miye bro yaga usiga wamara mafilme mw'ijoro nakimosha bomfate ni freshere agoreka ndashye ku ruhande nakananje biranje na pole pole amakuru asubira ngo tijya kwerekana ayo maso kure wafasha akantu nakanu mfata kwa jina la Yesu koma uti ndakimosha oya ndacisha ko gusa uti ndakakanywa ku murango ni baba lao ndakubwira ko gasore yahabahuye kandi byose bigenze neza DJ sinabyumva rapa mu gishinwa rapa mu gishinwa 问你干嘛虚女汉现这个万一进去快子干嘛全部形象噻见不离可长的我hình身大海民主王子还得看别个砰砰砰 Jackie Chan呀 J3 英雄王这个长为主王这个是什么不这个这我是个什么是长哇哟 lamba lolo awade barayimuhaye yeah Ismail Gasol, welcome to the biggest show in our country, bro. Original, thanks, my bro. Thanks. Are you okay? You. The first time kuza mu kubito, bro. Ni first time kweli. Bro, wiyumva gute? Ni salade nubavyibushe nubona kayaga ko ariko mu Faransa kumbe tuko Kamenge. Kumu muceri ni sawa mugabo. No umuceri. Cyo warari ipira ugese nawe umenga ugwaye amasaba. Oya. Pira ite nari ugari ni biharage bivanze na seleri na tomate na ringaringa. Amandi bari komplika sangwa ni maka tujya umuceri hapana. Je nari ugari na biharage com vitamine we na wa. Uti nakimosha. Baba lao. Kandi nagwereka kera onze. Oya unyesi ganja nuze ya umfate muri amazani najya aftari inkoko ivanze n'imbata nkakubitako na vitamine we bikazana nutrition tubabwira na ya cyakini bita ngo quiz dogre nuyi Ismail numukomeje mwiza ariko imbere ko dutangura ikiganiro tangura udutwenzi Gentil kuramo son birahimbe cyane kugira impano ndaba cyane yimbaza Burundi bagatera imbere n'Uburundi bagatera imbere kweje abana simpano ngambo gico cyo Burundi usanga ari izi impano kirigaba cyane giteze Burundi imbere n'Abarundi bagatera imbere Murago cyane Tamazikomera ni Ismail ndakubwira ati kase na karibu na cyane tukiri ngaho nyene Ismail kubata muzi ninde Ismail Gasore n'umwana kiri muto cyane mu comedian unyagwenya asanzwe akora akazi ko gutwenza abantu ngamwe gisagara cya Bujumbura eka no hanze y'igisagara cya Bujumbura no hanze y'igihugu cy'u Burundi no hanze ya Afrika no hanze y'isara abamarayika mugabo mwijuru ndafise reve yo gutwenza abamarayika wallahi inshallah uti ndakimosha wallahi uti turakabikora ni hariya nyene cyane tukiri ngaho nyene ni Ismail na tesa twamubonye guhera muri 2009 muri Hop Club muri Radisana ama munyumuraza muri casting 2012 urashobora gupasa bro munyuma cyane munyumura ba meilleur acteur muri Festival 2014 uko kuri hani bro ina mateka dasanzwe ku myaka ufise na cyane Ismail ni experience byashoboye kuguha wewe nka wewe guhera muri Radisana kugira ushika ushishega bro ni experience byashoboye kuguha
bo vyarama experience niya cyane kuko nivyo ndiko ndakora ubu nivyo natanguye ngora muri ayo ma club nivyo nahereye muri iyo myaka nivyo vyatumye ni pushinga sana kurusha muri iyo myaka kino gihe urumva nahereye muri ivyo nyene nibica birampushinga right now ndavuga ati experience ifise ndayikesha y'ama club nahereyemo avant nikota ariko n'ubu ndiko ndatera imbere nunguka vyishane umva n'ubu ngiye kuhindura ama system menshi atandukanye yo kora ibintu bisanzwe nyene bitandukanye n'ibindi twahoramwo right now we are going to do what is calling development development baba lao l'anglais de borde non c'est l'anglais malade ni Ismail natsesera kuguva idasanzwe Ismail Gasore yatangwe gukina ku myaka 8 utangura gukina natsesera vy'amasinema Ismail Gasore yatangwe kubona ryari ko afise impano yo gukina amasinema impano nayibonye ndi kwishure muri primaire ko jewe narakana nyene gifata nk'akantu gakuze muri primaire tugeze muri vya bihe vya examen ngo bariko barakubaza ngo ivyo kuririmba jewe nagira comedy wallahi je nagenda hajya nkagira ivy'iwanje nyene nkarimba indirimbo ziwanje nkanyonga igisusu madame ati wepeti uko baba lao urumva nyine biranyinjiramwo école primaire tugize amanuze ya byabiteramo bitanuze ya rentrée scolaire bavyita igifaransa kiragurutse wallahi bavyita refete scolaire nacengira comedy abigisha bagatwenga ba directeur gusa bari kumwanyankuraje ati petit urafise impano mbuge nacinda kubibona mu nyuma ndavuga ati ndafise impano yo gutwenza abantu reka ndayibandanye rero ndayigire ngene umwuga kazi ya mama utuja muri Hope Club Radio Saragut Badisana nagiyeyo nko mupetyo mwisize nyene naguma njana aba brother banje shika hajya ba mama sene y'abantu bakuze ndakina nk'umuntu akuze nyene imachina gapetika wita kakaja kudraga umukobwa nyene umudemu mama lao nkamutera imitoma nyene ya indi ya kera wewe ndakubonamwo ibintu byinshi mwo yamazi ndakubona mu kirahuri umeze nka piscine nogamwo uko hembe nakuraga we vraiment yari bala ilicho kitu achiwa baba lao na tsetsene kuguda sanzwe watangwe na tsetsene ugira uri mu groupe théâtral hama mu nyuma uja mu club hama na tsetsene tukiri ngaho nyene yego byageze gute kugira ngo Ismail Gasore atangure kugira one man show bro one man show nigiye nari mvuye muri Chine muri Beijing mvuye muri Chine muri festival yitwanuze ya Chinese Bridge gukora théâtre chinois hama ngarutse canja muri formation ya Michael Sengazi ujya novuga ko ari umupari wanje muri carrière yanje ni umuvyeyi niwe yaforomye kabisa twagize formation imisi 3 hama kuva ngaho niyo nacengaragara nka Ismail Gasore the best professional the one and the only one on the stage erega masinura ya mazi is the fire oxy hamwe ubatizwa wobura n'iryo bakwita Jean Pierre Irambere tu na Jean Paul na gentil tukiringa nyene Ismail uraje kuguvida sanzwe one man show rayigize ariko iyo uri kuri stage bro hari abakomedi me improvise n'abandi baza babiteguye wowe uri mu muci wahega bro en fait nta mukomedi agenda kuri scène ngo agiye ku improvisa ubundi urategura hama ugeze kuri scène hari igihe ushika ugatera blague bikanka ni wowe merewe kugira improvisation ubundi improvisation si kuvuga nta muntu afise kenuze ya style yo improviser nibibaho improvisation iza mu gihe wagize ibintu bikanka gufata muri public bigaca ngombwa yuko ugira improvisation kugira ngo ugarukane ya public yawe ariko nta muntu aja kuri scène ngo ngiye improviser ngo we yacha blague nibibaho jamais urategura ukarepeta ukabisha mu mutwe ukayiboroka hamuka ukaja gutweza abantu babandi bakajyoherwa nawe ukajyoherwa nangiza agafaranga kako nahenda asikala na franga shakwa mingi hakuna franga ushauza déplacement niko na gari uko na gari gari beskeri ama inaitwa gari inaitwa ni marque X Lamborghini TI Shanti ubwose wawe nibavuga ko agonze ngaho hanze oya iwanje ifise parabrise personnel ko kuri handi iyo bishitse ga Ismail Gasore ukagenda kuri stage wateguye na tata ivyo wateguye yego bigashika ugasanga urabiteye inkuru abantu ntibifashe ucugira gute muri uwo mwanya nyene uca wikora kuri public nyene ugasanga ubikoresheje ukundi canke naho urafise iyindi plan B wateguye plan B nakubwiye ni ya indi top improvisation ubundi mboje biramaze kunshikira nkitangura naragiye kuri scene repa ijo bagita uruhome muri nuza muri carrière kandi utaragira uruhome nura aba professionnel ndagenda ngo ipa aba
abavyeyi batwenze berekana abenya abiri gusa ngo umwana ni kirofa urumva niriya blague ya kabiri pum biranka toto nije na depoje migomba gati murakoze namudatwenze batuba shetani no biragushigira kabisa kandi bitaragushigira n'ubwo aba professionnel umva byanse rero kuri scene ni yandi cyo wikora ko kuri improvisation kandi burya abantu rero twebwe tumaze kumenya kariyeri improvisation urayitegura niba kubeshe na improvisation urayitegura ukavuga ati byanse cyane improvisation kuruko nuko bivanye na public urikura koreramo yego kumbe rero improvisation bwa uri niba irabaho mugabo improvisation professionnelle personnelle et urayitegura nayone yego nayo urayitegura vyo imaze gushikaho Ismail Gasore aja kuri stage na cecere muri one man show ama bigashika gatwenza abantu bikanka akemprovisa bikanka mbega iyo bibaye ucukora iki nakubwiye nkitangura byaranse kweri tonto n'uruhome umva byanse depose wende kwenye niko bimeze byanse muri blague bikanga muri improvisation we ntacyo wanze deposa micro dereka korona umuyaga nk'uba abandi toka Taiwan niko bimeze gusa nucika intege ngitegura ibindi mugaruke kandi utwenza abantu ndisiri niboreka gutwenga kabiri kandi urumva twe wakomedie ni watera blague abantu nibatwenge sikosa ryawe swat abari imbere yawe nibumva canke nibavuga niko bimeze nikibo muri ivyo ebana nuko nyene bimeze ushaka gutera blague y'uburofa iyo burofa na blague urofi waho ugasanga duteye inkuru zo muri Noir no man inkuru ni inkuru kabisa blague ni blague uteye bagatwenga ni bon badatwenze sikosa ryawe nikosa rya ni batawiza rivyo yego iyo umukomeje afise igiteramo arategura kandi mu gutegura kwiwe araraba ibi bitwenza abantu yego no nikiye kintu kikwereka ati iyi blague yo ndacagwa iyi blague yo twenza abantu nikiye kintu gituma uvuga ati iyi blague iraza gufata ga bro icambere mu gutegura blague uraraba ati niye mico abantu babayemwo for example ndiga mu Burundi ategura igiteramo sishobora kuza kubabwira ama blague muri France kuko nibazi ngene mu France hasa na we nuzira mu gato migene hasa ndakuzi urumva utegura nzi Toronto nta problem Toronto ya Kamenge urumva en fait urategura ama blague ajanye n'ubuzima basanzwe babamo muri society urumva nyene na society janye nabo bantu nyene ya kandi nka je par exemple je mfise igiteramo ndabanze ngakoranya mama nabo tuvukana bose nkabatera blague badatwenze ndayifuta ariko nje blague bagatwenga mbanzi yuko muri public baza gutwenga bakumbagari kuko hajya biragoye gutwenza umuntu musanzwe muvukana cyangwa umuvyeyi yakuvyaye kuko je nkitango natera blague mama ingomvirizi blague nza gufata impongo to birofa vyawe ntacu topamwe urumva urumva utatwengeje je par exemple badatwenze muhira mbanzi yuko no muri public nibaza gutwenga yego biramaze gushika utari inkuru imuhira bagatwenga ariko ushitse kuri scene abantu nibatwenge oya muhira batwenze mba ndisiri certain ko baza gutwenga muri show yego kuko nakubye biragoye gutwenza umuntu muvugana cyangwa umuvyeyi wawe ye biragoye sana tonto ye ni abantu bambira kugira ati oya wapi iwe ikuremwo ya feki mu Burundi turamaze kubona na cyane bakomeje baguma basohoka byaratangwe kuri Michael Sengazi aho ajya muri Parlement du Rire ariko nta bantu benshi turiko turabona baje mu basohoka au niveau international. Of course namaze gusohoka kabiri jewe muri Congo nagize ibiteramo bibiri muri Goma Rire Festival mu kwezi kwa gatanu nije naserukiye Burundi mu kwezi kwa 11 ngaha twagize Bujalo yari caravane je nagiye nakoze nga mu Burundi cyangwa muri Congo mu Rwanda hagiyeho Kikingi na Mika je nakoze mu Burundi muri Congo ya muri Bukavu twagize amasho abiri kandi abantu barabikunze sana. Ivyo ni ibintu biri muri ni au niveau régional ariko au niveau continental cyangwa au niveau international bon nari mfise ibiteramo uku kwezi kwa gatanu ngiye nari mfise ibiteramo muri Canada malheureusement coronavirus irazamwo iravyonga muga nta problème mfise ibiteramo muri Canada meje Canada cinja muri Texas ndi Texas cinja Stockholm ya muga umva coronavirus yacizamwo iravyonga akura noma Mungu anatuona coronavirus koma kwa jina la Yesu utakufa tuwara tubona ba Jamel amafilme bakina bahora bashiramo aba rappeur bagashiramo aba star uramaze kwiyumvira na cecere ko usanzwe uri mu ihuriro TV uramaze kwiyumvira kuzogira umunsi umwe apa bijya twabonye ibya bisanga uramaze kwiyumvira gufata aba grand star abantu bazwi cyane ukabashira muri filme yiwawe mbega nimba kutarabikora nimba ufise icyumviro utegekanya kubikora ryari ahubwo twarabitanguye ubona ko muri Sengamani twazanye Alvin Smith umuntu
gutana na Bface direct Bface nawe cyaragwara ni byaba yigikunda muga dufise projet vuba mugiye kubona ba Double J bakiri ku bande bose bagiye kuza mu ma video yacu yego il faut que tugira collaboration bakuzi mu muziki faut gushanja n'ahandi bakubone ni nka Just Mega Solo wana ko bari basanzwe banzi muri comedy kenshi chanza ndasohora indirimbo nyogi gisusu hari izindi ngira nsore na album mwana shima ya yitwa ubugari bwira bweza ibintu birakomeye Ismail umwuga wo gukina comedy ntusanzwe n'umwuga uruhisha cyane n'umwuga usaba yuko umuntu akora cyane ariko birenze ivyo umwe wese mu mwuga niyo umubwira muri journalism cyangwa ikindi aravuga ati uyu muntu arakora neza uyu yaransumvya uyu arabigira neza nabahe bakomeje mu Burundi batatu wemeraga Ismail nemera nk'aba brother wemera ko babizi babikora neza bagusumvya ubwanje sinovuga ngo hari umuntu ansumvya ahubwo turarutana gusa amastile dukoreramo none nta competition turagira ngo babone ngo yararutuye nibibaho ariko uvuga ati hari aba brother banje batanguye imbere yanje novuga ko ndabubaha cyane bakigingi Michael Sengazi n'abandi ni benshi bamishu yego vuga novuge ngo ari twagusavye batatu nakubwiye ari Michael Sengazi kigingi mishu ya yego twarakubonye igihe gitoya mukorana Ildefonse Le Comédien natetse Ildefonse Le Comédien avuze iki kuri wewe ga Ildefonse Comédien ni brother numwe mu bantu batumye Mega Solo agaragara nk'umu best comedian ya ni mu brother wanje ndamwubaha sana ego Ismail Gasore niziye ntamba mihura nazo inamba nyini zibura par exemple nka twebwe yo tuyuko turagira amatunaje yacu ayuje gusaba nka pharmacie by'ukiniremo twatangiye gukina byashushu usanga bacubona boss wa pharmacie araje ngo hemwe ninde ahantu futa image zote futa wasa ye mon cher ami twarafuse image n'izindi twakinye bien avant ni problème ama byashise gutega bro tubwire urumva twadufise sketch zokina mu pharmacie ngibaza mwarazibonye nga kuri YouTube ya turagenda tudusaba abakozi wana abakozi baba forma babita bakora muri pharmacie ni mu formatienne turamusaba araduha urumva ntiyari yamenshije boss wiwe twakinye byashushe sketch igeze hagati boss acaraza mama kena mama nanukuramutse weye banzi kamera nindi yakubye ngo ushuti banza mubwire neza nimuza kurisha ama image abandi mbwira ngize ukuri ninde abahe pharmacie no futa ama image mon cher ami twafuse ama image na yandi twakinye no hanze y'igihugu wallahi ndakurahiye uti ndakimoje ye baba yaho ni bala kwa kuri hali nimwe mu ngorano mumbwiye ukundagura nazo Ismail numukomeje mwiza imbere ko tubandanye ikiganiro tangura udutwenze Gentil kuramo son no kugutwenza nakubwiye twamaze urashobora kwimitijwi urashobora kugira ivyo ushaka ariko ifo kumva ngantu wese kame exactly bo ubwa ushaka twimite nde dusuye mu nde urashobora kwimita urashobora kwimita ushaka ubona abantu duhere kuri nde imita Juste Gaël umutipe ni wombera afise urujwi ruvyibushe mu journaliste vraiment yesa umukubito tonto wawo niga ndakiba make ushaka yumvira wari wese yesa reka tuje kuri Magufuri sivyo ya akina mama oye akina mama oye asanteni sana nashukuru sana mambo yako poa Burundi na Tanzania tuko ndugu vile vile tukishikamana tutasonga mbele akina mama oye asanteni sana urashobora kwimitundi undi nkande utabeshi ndafise kagunuze ya ndafise Barack Obama son excellence y'inchobora mukuru w'igihugu cyacu Burundi ndafise benshane ni benshane bandanya ndicagurira igihugu cy'Ubushinwa mu gihugu cy'Ubuhinde we baba lao ya reka duhere ku mukuru w'igihugu cy'Ubuhinde lorke par kuch nahi mar kal ka par ha chukna hai Burundi hindu mar kal par kuch nahi mar kal ha bala hai zandu khare palle kuch nahi mar kal ha chukna hai sare kuch nahi mar kapal ha ahora ngo waruvuze nari mvuze ku Burundi n'Ubuhinde arabagezi cyane kawushiye ivuye bro imitation zirahagaze zirahagaze none mugabira heza
oya nakubwiye ni ariko aradupuncha bro oya ni ufise shwa tubwiye intambamyi watubwiye ibindi watubwiye ngene ibintu bimeze fresh ariko bro sindovugana kubajije ikibazo cya komanda sindovugana kubajije mu ihuriro TV hariho bamwe na tsere bimaze iminsi nka komanda bivugwa ko atakiri mu ihuriro TV bro komanda si komanda wenyine kweri kimwamirukanye bro si komanda wenyine kandi twamwirukanye ni komanda n'abandi benshi nakagwi bagiye hamwe baragira unani bariyo nkora mu ihuriro TV baronse abantu babwiye ati bazobahemba amahera menshi kutayo basanzwe baronka nga mu ihuriro TV baca bariyo nkora baragenda kandi urumva umwana ashaka gusohoka umuntu muhatiriza sana bamubwiye ati genda usohoka ahubwo nugumutera imbere mu by'iwawe gusa no problème bagiye baravuga ibindi bintu ngo tubafitiye idea mu ihuriro TV ngo ibiki bagira ibintu byo kudutuka bya kashu urumva ariko bijya n'ibyo bagize fo ubundi twebwe nta ngorane tudufitaniye n'ama contrat yose yaracameze neza kwa kundi nyene ariko wasinye ni wasinyura nubundi ko biyo nkwe gasha kandi tukatubabye ati nimuze musinyure basi nibaraza gushika nuko yego ibivuga ko mutabahemba binjiza amahera menshi ama contrat menshi bivuga ko ari isiramu yitwa Trotte ryabahaye na cyane amahera moze murarigirira publicity ayo mahera bari yari yagerewe bayetanze kubera komanda hama ayo mahera atageze abona n'urumeyaga bro ubwo iryo bari intandaro yo kuva yo kwahukana naho bakinyi banyu oya ahubwo babisiguye nabi amahera ya mbere barariye wanashima yari contrat y'amezi 3 urumva ayukwezi kwa mbere bari twayakoreye wese mu Euro TV nyene bimeze uwakoze arahembwa araronka agashara kiwe vraiment ntakubesha itwagenda baravuga n'ubeshi kandi sinoza kubesha nga ku radio deja kandi umuntu asenga jewe umuntu atanga ijambo ry'Imana hama ubona ko igihe corona yaciye yinjira ibintu byose byarahagaze umva ibisuka ko na publicité naho twayikoze agashara kacu ni kari gasohoke n'ubu yaje ko corona virus ihera baduhemba bagafanga kacu hama tone nakazi muri kino gihe nuwa asanzwe akenye umubaje ati man inshore na desa byati corona na taxi vero corona una franga kugishukuri yego niko bimeze atana wewe unapata hivi una franga na mimi sina franga niko tengu utinda kimosha sema utanichoree yaona tukiringa nyene hamwe komanda yogaruka mu ihuriro TV mwo mwakira tukari twamwirukanye ahubwo ni kubita gatima mpembero azogaruka ndabizi azogaruka avuga ati ngarutse muri famille kuko iyi ni famille niyo yamureze Euro TV niyo yatumye komanda amenyekana nka komanda urumva yewe umva ni famille ntawe dukumira twebwe ugiye turakureka tukakubwira ati ahubwo tera imbere urumva namariki we niko ndapataje jewe urumva ahubwo agarutse ati karibu umuryango nta kibazo burya umwana gukosha birabaho ariko umuvyeyi urumva afise ishavu girirwa ariko nirare umuvyeyi afise ishavu girirwa ariko nirare tukiringaho nyene yego tukiringaho nyene aceceko dusikaje umwanya urumerumara dusikaje umwanya urumerumara ya Shanta Gumandaba tukiringaho nyene uratubwiye ivyo uratubwiye ingene vyagenze ururimi gumwe rukamwa yera ariko bro uratubwiye ko komanda izira ryo ryabona ryamenyekanye na cyane mu ihuriro TV ariko bro nk'umuryango nk'umuntu nka Ismail Gasore umuntu adasanzwe mu ihuriro TV nike wakoze kugira ngo bikiri hafi batari iyo nkora icyo kibazo mu gikemure kare bo je urumva jewe narabegereye ofete babigize nakubye ko arakagwi bagenda bagakora amanama yabo ku ruhande tutabizi twe twaje tubona nyene kivumburuka ati ngo turagiye tugiye kure handi hantu bazoduhemba menshi ibiki nibiki bo je ndagerageza kubabwira ndabasanga na inbox turagira groupe ndabahanura biranka sasa umwana yanse mureka je gukora ibintu vyiwe hama umwifuriza imigisha y'Imana abandanya atera imbere nungo ndagira ati bana good job mufanye kazi sana ndagira ati ga mwakinye nabi bana ifake muhindura kunuku tubandanye tutera imbere twese Ismail Gasore akunda gufungura iki Ismail Gasore akunda kuvuga nko mu VIP tonto ibicumba ni TikTok bro akabijya akabinyona akabimimina Ismail niki akina ku mubiri wiwe ku mubiri wanje nkunda amenyo yanje amenyo yawe Ismail yaba yari igitabo icyo gitabo cyo kwiswa gute cyo kwitwa Gasore Babalao Gasore mbega Gasore uzoba kagabo ryari ninakura Ismail
itogwa Sadbina Farias umwe na cyane utora uha award muri uno mwaka na cyane naho mwaka utarahera ni duhewo hagashimo muri uno mwaka yakoze neza bose bameze bien vraiment bakubwiye kutora mwumva unashwa umwaka gashimiro ga Big Fizzo ni waguma kora sana kabona afise na lebo igumi kora sana oga Farias na Sadbina mu mwaka kabiri nta kibazo Ismail Gasore jati twakira umuntu umwe Ismail Gasore ni cyo kintu cyari gikenewe wumva tutova ngaha tutavuze mu mukubito cyari gikenewe ko tuvuga papa atiga Ismail Gasore n'umuntu ameze gute Ismail Gasore n'umuntu yitonda sana n'umuntu azi kuvugana n'abantu n'umuntu akundana sana ari abantu bambara muri comedy bakavuga ati Gasore burya niko yamye Gasore no Gasore umuntu atekereza sana nije n'umuntu ambere ari seri mu buzima ariko abantu babonye muri video naho twoye mu ibara bashaka kunkoresha blague wapi niko seri maisha pana kuri batafuta kafaranga kwa kuri handi Ismail tugushimira kubona wa heavy fury mo bro ukaza mu mukubito wana thanks sana jara mavuta jari teka ridasanzwe kukwakira mu mukubito bro uri kintu nanje ndagiye sana ndabashimiye ko namwanyakiriye ahubwo mumbwiye dukore na vendredi samedi nta kibazo ndahari ume sentir ni me sentir wakubise umukubito ya original asante sana sirovangana simye na cyane nasavye imbabazi bwa mbere kubona tutugura umurongo bivanye na kanya kari gato na cyane sirovangana simye mwebwe mwese mweko muratwumviriza kuri micro juste gale mwebwe bw'ijuma yari Gentil Brown kuri kamera yari Delected One ni wera yari arakora bino bizose neza sirovangana simye mwe vyiva mutima mwita Lady umusomye mu telefone usoma Lady nanje namubonye ndamubwira ati bro inbox Lady uba mu gihugu cyawe na cyane nabwira ati bye bye ciao ndababwira ati tubandanye du subscribing kuri chenyo y'umukubito mwandike umukubito gusa ino emission ya Ismail Gasore ya Air Pro n'izindi nyinshi mugiye kuzihabwa bye bye ciao hasta la vista